banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Kuri internet turi kuri wa@radioyacu.voa.com. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iribuka umwaka umwe ushize abayoboke bo wari umukuru w'igihugu Donald Trump bagabye igitero ku nteko ishinga amategeko. The former president of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interests as more important than his country's interests, than America's interests. Perezida Joe Biden yasuye inteko ishinga amategeko y'igihugu cye ati uwari umukuru w'igihugu yakwirakwije ibinyoma ku matora yo mu 2020 yirebera inyungu ze ntiyitaye ku z'igihugu. Uburundi bwirukanye abanyarwanda bavuga ko bari bahunze banga kwikingiza COVID. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bafite ubwoba ko ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira bishobora kuruka. Naho muri Sudani abaturage batagira ingano bagiye mu myigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa gisirikare. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamilindi. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Sudani nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, abantu batagira ingano bihereje imihanda uyu munsi mu murwa mukuru Khartoum no mu yindi miji itandukanye mu myigaragambyo yo kwamagana abasirikare bakoze kudeta. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru. Amasanamu yashyizwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye inteko zijeje umutekano ziriko zirasa imyuka ibabaza mu maso kubari mu myerekano mu ntumbero yo kubashwirariza. Amatelefone na internet byari byugawe imbere yuko iyo myerekano itangura, nk'uko byabaye mu myerekano yabaye imbere yaho. Bimwe mu biraro biri hagati y'umugwa mukuru Khartoum n'ibisagara bifatanye bya Bahri na Omdurman nabyo nyene byari byugaye. Abari mu myerekano bari batangaje ko bazogerageza gushikira ingoro ya perezida ku mugwa mukuru Khartoum mu gihe babandanya kuremera igisirikare hagaritse amasezerano yo gusangira ubutegetsi yari yaganiwe inyuma y'uko perezida yari amaze igihe kirekire atwaza igitugu Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka wa 2019 muri kudeta yabaye mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye wa 2021. Abateguye imyerekano batangaza ko bazobandanya imyerekano yo kwiyamiriza intwaro y'igisirikare biciye mu mahoro kuko ari cyo kigwanisho gikomeye cyane bafise. Iyo myerekano ibaye iminsi 4 inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok atanze imihoho mu mabanga yiwe, vyatumye kazoza k'igihugu kabamwo ibibazo bikomeye. Hamdok yabaye umushikiranganji wa mbere mu mwaka wa 2019, yarahagarikiye ikiringo c'itunganywa gushasha ry'ubutunzi bw'igihugu mbere yuko akurwa ku butegetsi muri kudeta. Yagarutse mu mabanga yiwe mu kigoro ataco kashitseko kukugarukira amasezerano yo gusangira ubutegetsi. Ubushinwa bugiye gushyiraho intumwa yihariye ku bibazo byo mu karere k'ihembe rya Afurika. Ibindi tubibaze Frederic Nkundikije. Ubushinwa bwatangaje uyu munsi kwa kane ko iyo ntumwa idasanzwe izorungikwa mu ntumbero yo kugerageza gutsimbataza amahoro muri ibyo bihugu. Bwatangaje kandi ko ugiye gushimikira kudandaji aho kubandanya ushimikira mu bikorwa byo kubaka no gusanura amabarabara nk'uko vyahora bibikora mu bihugu byo muri Afrika. Umushikiranganje Ubushinwa ajejwe udandaji Wang Yi yatangaje inkuru ari mu gihugu ca Kenya cafashije cyane mu bikorwa byo kumvikanisha umurwi abahanira kwikukira kwa Tigray People's Liberation TPLF mu fujafunyo hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Kuva kera na rindi igihugu c'Ubushinwa cahora gifasha ibihugu byo muri Afrika mu bijanye n'iterambere hamwe n'ubutunzi, nticahora citaho ibibazo bijanye n'umubano hamwe n'imigenderanire. Nyamara Wang ntiyatomoye neza amabanga iyo ntumwa idasanzwe izoba ijeje. Muri Afrika y'Epfo abarwanya inkongi z'imiriro bavuye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko, umutekano wayo rero wasubiye mu maboko ya polisi. Fidel Niyongabo aragarutse. Ni minsi 4 inyuma y'uko umuriro usambuye inyubakwa nkuru y'inama nshingamateka y'igihugu.
bahavuye inyuma yuko bawuzimije burundu. Barahagumye gushika ku munsi wa gatatu ku muhingamo kugira babone ko atambeya zisubiye kwaduka. Abagwanya imiriro amajana 7 bakoze amasaha arenga 71 kugira bazimye uwo muriro burundu. Umuntu yikekwa ko yadometse uwo muriro ku munsi w'Imana yarahagaritswe, akaba yaritavye sentare ku vyaha byo kwinjira mu nyubakwa za leta mu buryo butarekuriwe n'amategeko, ivyaha by'ubusuma, guturira inyubakwa no kurenga ku mategeko ajeje umutekano mu gihugu aziririza abantu kwinjira mu nyubakwa za leta batabirekuriwe. Abashikiriza manza batangaza ko uwo muntu yafatanywe kandi bombe. Ntaca abategetsi baravuga ku mpamvu zatumye uwo muntu akora ayo maroregwa. Batangaje ko akiri kare kugira umuntu avuge niba uwo muriro watangujwe n'impaka mu kibanza kiranga demokrasi mu gihugu. Yagumye mu munyororo imbere yuko urubanza rwerekeye kurekurwa kwiwe atanze gwati ruba. Igipolisi kimenyesha ko gishobora guhagarika abandi boba bikekwa mu gitero cakozwe ku nyubakwa z'inama nshingamateka y'igihugu. Uwo muriro wadutse muri zo nyubakwa mu gisagara ca Cape Town mu masaha ya kare ku munsi w'Imana urangiye. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Uburundi bwirukanye Abanyarwanda bahunze muri iyi minsi bavuga ko badashaka kwikingiza virusi ya corona. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na Buramatari Albert Hatungimana uyobora intara ya Kirundo ihana imbiri n'u Rwanda. Bajabutse umupaka badaciye ku mupaka uzwi, twarabonyemwo Abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco, ariko turabona n'abandi bajabuka umupaka baciye mu rufunzo rw'Akanyaru, hanyuma ugasanga harimwo abantu baba batashatse guca ku mupaka wa Gasenyi Nemba dusanze tuzi. Rero babonye tubona yuko ari abantu batemera urucanco. Amakuru atangazwa bavuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Rwanda. Murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro? Abo bantu sabasabye ubuhungiro kubera ko ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2022 naragiye ku musozi wa Nyakarama muri komine ya Bugabira kuganira nabo, dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini, hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima. Rero twebwe mu gihugu cy'u Burundi umuntu yinjiye arapimwa nawe yaba yaciye mu kinywabi, turamupima kugira ngo ntiyanduze abarundi. Abo rero kugeza icyo gihe baranse gupimwa, urumva baze gupimwa baca banka no gufata umuti, kandi igihugu cy'u Burundi mu kwikingira urucanco ari kuza kwipimisha ucyumva ibimenyetso, hanyuma iyo basanze urwaye bagaca baguha umuti. Unyoye umuti abarundi benshi barakira, bose barakira. N'ubwa mu Kirundo rero icyo kiza cyaraduteye, izo ngingo z'igihugu turiko turazishyira mu ngiro. Abo bantu rero nabujya baciye mu rufunzo rw'Akanyaru baca ahantu hatazwi, kuko iyo baca hazwi bari gupimwa. Twaciye tubona rero yuko bafise ivyiyumviro biri kubiri n'amategeko y'u Burundi ajanye no kwikinga icyo kiza. Cyo ituma rero twahisemo yuko twabashikiriza u Rwanda nabugera Abanyarwanda kandi binjiye binyuranije n'amategeko, hanyuma kugira ngo u Rwanda rubatahuze umugambi wo kwikingira coronavirus. Nayo urumva binjiye bakaba banka ingingo z'igihugu cy'u Burundi, bakaba kandi binjiye mu buryo butemewe n'amategeko. Ni byiza ko tubasubiza mu gihugu babaje bava. Muri iki gihe abamaze gusubizwa inyuma cyangwa abamaze kugerageza kwinjira bangana iki? Mushizemwo abo baca ku mipaka yemewe n'abaca ku mbibe zitemewe? Abo twabonye twaganiriye kandi banse no kwipimisha bashika 14. Bamwe twabahaye intara y'Amajepfo kuko niyo baje bava muri district ya Nyanza, abandi twabacishije ku mupaka wa Gasenyi Nemba. Mu by'ukuri sukubagira ubuhungiro, mugabo iki kiza ni kiza cy'isi yose. Isi yose yarafashe ingingo, igihugu cyose cyarafashe ingingo zijanye no kwikingira coronavirus. Mu Burundi rero mu ngingo zafashwe baduhimiriza, leta y'u Burundi duhimiriza nuko umuntu acumva ibimenyetso yipimisha, nuko umuntu wese yinjiye igihugu cy'u Burundi yipimisha. Abo bantu rero baravyanse ku mugaragaro imbere y'abamenyesha makuru, imbere y'abajeje umutekano n'imbere ya Buramatari. Dushaka dufata ingingo rero yuko twabashikiriza igihugu baje bava mu kugira ngo babatahuze yuko tudashobora kwakira abantu bari kubiri n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Muri iki gihe tuvugana hari ababandanya kugerageza kwinjira mu Burundi bahunze izo ntandago mu Rwanda? Oya, twebwe tumaze kugira urugendo ku mutumba wa Nyakarama muri komine ya Bugabira, aho binjirira baciye mu kiyaga mu rufunzo duhanira ku rubibe
n'u Rwanda ku ruzi Kanyaru. Twarabaganirije turamarana amasaha ashika 4 turagiranira n'inama n'abenegihugu baho, hanyuma mwabo twarasanzemwo abana, hanyuma tubabwira bavuga kuko bavuga yuko n'ubundi mu rufunzo hariyo abandi, hanyuma turabwira babatelefone bababwire yuko mu Burundi bariko baraza nawe nyene bafashe ingingo yo gupima abinjira. Rero ucanka kupimwa urumva ko tudashobora kukwemera ko winjira mu bene igihugu b'abarundi basanzwe ata coronavirus ihari. Twebwe runga mu ntara ya Kirundo icyo kiza hariho abo twagitoye bari ku muti kandi barakize, mugabo muri komine ya Bugabira nta mwene gihugu n'umwe agwaye iyo coronavirus. Byumvikana ko rero nabo baba bariko barashaka kwinjira, baba bariko barashaka kuza kutwandukiriza bene igihugu, ivyo rero urumva ko tudashobora kuvyemera. Abel Hatwimana uramatara intara ya Kirundo, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Igoma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira biragaragaza ibimenyetso ko bishobora kuruka vuba. Abahanga babikurikiranira hafi barasaba abaturage babyegereye kuba maso. Ni inkuru ya Alia Sanka Darius uri Igoma. Hirya no hino mu mujyi wa Goma hakwirakwije amatangazo y'indorerezi zikurikiranira hafi ibirunga. Ayo matangazo avuga ko igipimo cy'ibirunga kigeze ku ibara ry'umuhondo, bisobanura ko abantu bagomba kuba maso. Ibi byakurikiwe n'imitingito ikomeje kumvikana hirya no hino ivanze n'umukungugu wazo ugera mu midugudu uturiye ibyo birunga nka Mukondo na Mutaho. Ibi byatumye abaturage bamwe bava mu ngo zabo berekeza mu yindi midugudu. Mu mudugudu wa Mukondo muri grupima Muja mu karere ka Nyiragongo mu birometero 11 uvuye mu mujyi wa Goma, abaturage baravuga ko umukungugu uturuka muri ibyo birunga wica imboga n'ibindi biribwa, nkuko Petronia Baseme umuhinzikazi abitubwira. Tuko naogopa sa turi gutinya wenda habeho iruka ry'ikirunga, dore n'abana bacu batangiye kurwara, niyo mpamvu duhunze. Bikozi ndio tunashuka ngambo za huko. Ibindi bituma abatuye Mutaho hafi ya Mukondo bahunga mu ngo zabo ni uburwayi buri kugaragara kuri abo baturanyi b'ibyo birunga, n'ibindi bituma bacika intege badashidikanya n'ubu bwahawe n'abahagarariye indorerezi z'ibirunga kuri uyu wa gatatu. Arsene Tampaka atuye Mutaho. Muri misi turi gukorora cyane, n'abana bamwe batangiye kurwara za diare n'izindi ndwara. Abaturage turi gusaba abayobozi bishira hamwe ya OVG batubwiza ukuri. Biyangizi nkiko no muganga kuri uyu wa gatatu yaraye mu kazi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yabonye umuriro waka hejuru y'ikirunga Nyiragongo. Afite inama agira abaturage bibasiwe n'umukungugu mwinshi ubibasiye. Ama twabagira nuko ikirunga kiri ana activity nkuko cyohereza kirari mikorobe zo ku kirunga kaba yakwidepoza ku myaka ku marigime y'abarabo soko. None birasaba yuko cyose mbere ko kijya bagomba kwatoza ko graneza ko iki byabazanira no ku n'ingoma za diare. Niba tageje akafata regime agita imbuga yasoromye arasoma kabaro mucucu w'ikirunga akaba atawogeje neza kajya guke byamuzagira no kuba abana bagahise cyangwa gahitwa. Cya kabiri ngo gucingira amaso, mudakingira amaso ni umutanga gukingira mu maso baribisha amaso. Ijwi ry'Amerika noneho tujye mu Rwanda. Abagenzi bakoresha taxi za moto mu mujyi wa Kigali bazatangira kwishyura ku ikoranabuhanga ejo kuwa gatanu. Leta ivuga ko bigamije kwihutisha ikoranabuhanga mu gutwara abantu n'ibintu, naho abatwara moto taxi bo bakavuga ko bigamije kubahombya. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Ushingiye ku bisobanuro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu mu marorura, byumvikana ko gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto mu Rwanda hose biri mu mugambi wo gutsimbataza ikoranabuhanga nk'intumbero igihugu cyihaye. Uyu ni Bwana Tebonetse Njanga ushinzwe kurengera abaguzi mu kigo RURA. Nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport, batangiriye mu mabisi, mu mataxi voiture, bigenda neza bijyanye na tap and go, nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguzwa uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa ubusa. Twaje gutekereza rero dusanga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga ko rihagira. Iri koranabuhanga ku batwara abagenzi kuri moto ariko si rishya, ahubwo ku mwuzo wa mbere ikigo RURA kivuga ko abashoramari bari baryinjiyemo bitwaye nabi, byatumye bamwe muri bo RURA bahagarika. Ku kijyanye n'ibiciro kuri moto nabyo byarahindutse mu mikoreshereze mishya ya mubazi. Mu kilometero mbere bitangira cyari ku 133, hanyuma biza kwigwa bisubirwamo n'ababishinzwe
kigera ku 107, ariko ibirometero 2 bya mbere amafaranga 300 forfait ntabwo mubazi itangira kubara bivuyemo. Wagenda kimwe, wagenda metero 50, wagenda metero 100, wagenda iki, inyuma y'ibyo birometero 2 igatangira kubara. Niyo mpamvu dukangurira abantu gukoresha momo kuko kashi ntiwabona asaguka. Ku byo kwishyura iyi mubazi yo kuri moto, Bwana Peter Mubirigi ushinzwe iby'ikoranabuhanga mu kigo RURA agasobanura ko ubwishyu bwayo buzajya bubarwa kuri buri rugendo umumotari akoze. Igiciro cy'urugendo kirimo amafaranga yishyura iriya mubazi, hakabamo amakomisiyo y'uriye umuhiriya serivisi n'amatransaction n'amafaranga y'umumotari. Nta mumotari ufite ikibazo cy'uko wenda hari amafaranga yatanze akenewe kwishyurwa. Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abatwara abagenzi kuri moto mubemeye kutuvugisha nta numwe washimye iri koranabuhanga rya mubazi kuri moto zabo kuko basanga bizababera igihombo. Ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari naho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho mbere yuko mubazi ziza, kandi mu by'ukuri icyo kinyabiziga nitwebwe tuzi ibikigendaho, warangiza hakaza umuntu agahita n'ibiciro batwariraga umuntu agahita bikubita hasi, kandi kuri ya mafaranga umugenzi aguhaye n'ubundi bakanayakata. Uyu mumotari agakomeza avuga ko iri koranabuhanga rya mubazi rigiye kubicira akazi kuruta kukateza imbere. Kwitwe mubazi ku ruhande rwacu nk'abamotari nta nyungu twe tuyibonamo, yaba inyungu habaye ku mafaranga wenda wakoreraga hari ikiyongereyeho, ariko mu gihe yagabanutse ntabwo twavuga ngo tubifitemo inyungu twebwe, ni nko kutwicira akazi muri make. Hakabayeho kuba ahubwo baraje kutwungura kagira ikiyongeraho ku mafaranga ahubwo wenda twanakoreraga. Mugenzi we ku ruhande nawe abanje kuzunguza umutwe icyarimwe y'imyoza ntiyashimye iri koranabuhanga rya mubazi, yumvikanisha ishavu mu mikorere. Yewe ibintu iyo mbitekereje numva binambabaje. Yewe nigurira moto yanjye n'amafaranga yanjye, warangiza ukaza kuyikoraho business zawe wowe witekerereje. Nkibaza ibi ngibi bundi byo nibiki bimara iki umumotari? Tuzarira paka ahubwo n'amaraso tuzayarira. Numva ari ukubabaza umumotari. Mu buryo bw'imibare ya RURA ku rugendo umumotari akoze afataho 90.2%, abamuha serivisi bagafata 8.3%, asigaye akajya kuri kampani y'itumanaho. Ikigo RURA kigasobanura ko ku rugendo rusabye umumotari gutegereza umugenzi mubazi izajya ibara amafaranga 21 ku munota, naho mu gihe akoze urugendo rurengeje ibirometero 40 mubazi izajya ihita itangira kubara amafaranga 187 ku kilometero. Ni ibiciro ruritangaza ko bizajya bihindukana n'ibihe. Nta mugenzi wigeze yemera kumvikana avuga kuri iri koranabuhanga, ariko abo twavuganye nabo batemeye ko dutangaza ibyo batubwiye, bemeza ko badashobora kujya kuri moto ziriho mubazi, banga ko yabahendesha. Bwana Daniel Ngarambo kuri ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda avuga ko iri koranabuhanga rizakemura byinshi hagati y'umugenzi n'umutwara, agahumuriza impande zombi. Mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi muri transport, ngira ngo niyo mpamvu na leta yashyizeho izi ngamba nk'izi zo kureba uburyo bakora mu buryo bwa kinyamwuga. Dukangurira abamotari bafite impungenge aho ikibazo kizaba kiri bakaba batari kugisobanukirwa, twe turahari nk'ubuyobozi bwa koperative kubafasha. Bariya se bavuga ngo bagiye gukorera umushoramari kuruta uko bikorera, byo bimeze bite? Bariya ni impungenge bafite z'uko wenda batari batangira akazi, rero nibakora akazi nibabona nitubireba ko gukora umushoramari tugiye gukorera, nk'ubuyobozi bw'abamotari bushinzwe kubavugira no kubareberera ntabwo bituma bazakora umushoramari ngo bahombe, kuko ibyo turi kuganishaho byose ni ku neza y'umumotari, ni ku neza y'umugenzi utega moto. Ikigo RURA gikomeza gushimangira ko uzaba adafite mubazi kuri moto bazajya bamuhanisha amafaranga 30,000. Kugeza ubu zaba bisi zitwarira abagenzi hamwe cyane zo mu mujyi wa Kigali zirakoresha ikoranabuhanga, ndetse n'imodoka ntoya zitwara abagenzi nazo zirakoresha ikoranabuhanga. Gahunda ya mubazi kuri moto kwikubitirira atangirira mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ikazanakomereza mu bindi bice by'igihugu. Kigali honyine harabarurwa abatwara abagenzi kuri moto basaga 25,000, mu gihugu hose bari ku 46,000 nk'uko imibare y'ihuriro ry'abakora uyu murimo bigaragaza. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Tugaruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyi tariki ya 6 y'ukwa mbere umwaka urashize, abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump bateye inteko ishinga amategeko kugira ngo baburizemo kwemeza burundu ko Donald Trump yatsinzwe amatora mu 2020. Uwamusimbuye Joe Biden yasuye inteko ishinga amategeko ahavugira ijambo yise ukuri k'umuremyi. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima aratunyuriramo muri make ibiri kubiyemo.
Igitero cy'urugomo rw'abashyigikiye bwana Trump cyahinduye isura y'inteko nshingamategeko y'Amerika ndetse gituma hirya no hino ku isi hatangira kwibazwa ku hazaza ha demokarasi y'Amerika. Mu ijambo rya Perezida Joe Biden kuri wa kane yanenze Donald Trump n'abari bamushyigikiye bateje imvururu. Bwana Biden ari mu ngoro y'inteko nshingamategeko yagize ati: ni ku nshuro ya mbere mu mateka yacu umuperezida atatsinzwe amatora gusa, ahubwo yanagerageje kuburizamo ihererekanwa ry'ubutegetsi mu mahoro ubwo abantu mu kivunge bavogeraga Capitol, ariko ntibabigezeho. Azamuye ijwi hejuru, Perezida Joe Biden yongeyeho ati: ariko nge nzazira icyo cyuho. Perezida Biden n'abagize inteko bo mu ishyaka rye ry'abademokrate umunsi bawutangiriye mu cyumba cy'amateka cya Sanctuary Hall, kimwe mu bigize Capitol, abigaragambya binjiyemo ku ngufu mu mwaka ushize baburizamo ibarura ry'amajwi. Bwana Biden yagerageje gutanga ikinyuranyo hagati y'ukuri kw'ibyabaye ndetse n'igisobanuro kitari cyo byagiye bihabwa. Ibyo birimo ko no kugezana n'ubu benshi bo mu ishyaka ry'abarepublikani baranze kwemeza intsinzi ya Biden mu matora yo mu mwaka wa 2020. Yagize ati: mwe nanjye ndetse n'isi yose twarabibonye n'amaso yacu, ukuri kw'Imana ku byabaye ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 nuko bashatse kuburizamo itegeko nshinga. Uyagashinjo yasimbuye ubwikunde no gushyira inyungu z'imbere. Tugomba gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ukuri rero nuku uwari perezida wa Amerika yacuze ndetse akwirakwiza ibinyoma byinshi ku matora ya 2020. Yabikoze uko kubera ko ashyira imbere ubutegetsi kuruta amahame, kubera ko yita ku nyungu ze gusa akazirutisha iz'igihugu n'iz'abanyamerika. Byinshi mu bikorwa byo kwibuka by'uyu munsi biteganijwe kwitabirwa hanini n'abo mu ishyaka ry'abademokrate, haba imbona nkubone cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Gusa hafi ya bose abagize inteko nshingamategeko bo ku ruhande rw'abarepublikani ntibari bubyitabire. Aya macakubiri mu kwibuka kikaba ikindi kintu gikomeye kibutsa imanga yari isanzwe hagati y'impande zombi yaje kurushaho kwiyongera kuva igihe amagana y'abashyigikiye Trump basunikanaga n'igipolisi bakoresha amaboko n'ibiti by'amabendera bashaka guca mu madirishya y'inteko nshingamategeko Capitol ngo baburizemo intsinzi ya Biden. Tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujye muri Afurika. Imikino ya nyuma y'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'umugabane izatangira ku cyumweru muri Kameruni. Ibihugu ariko bifite ingorane zo kuzana abakinnyi babyo bari hanze ya Afurika. Virusi ya corona nayo iteye impungenge. Fidel Niyongabo aratubwira uko abakinnyi b'ibihugu byose bizohiganwa bizeye ko bazokwirinda kwandura COVID-19 ishobora kuba intambamyi mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afurika cy'uyu mwaka. Imyiteguro y'ibihugu bitari bike byaranzwe n'abakinnyi batowemwe umugera wa COVID-19 inyuma y'uko bipimishije. Ibyo byaratumye bategezwa kwikumira. Igitigiri cy'abakinnyi bemerewe mu migwi serukiragihugu cyarongerejwe kuva kuri 23 bashika kuri 28 kugira birekurire guhangana n'ingaruka COVID-19 ishobora kugira kuri abo bakinnyi. Abakinnyi bari mu migwi serukiragihugu bariko bahura kandi n'ibibazo by'amahoteli n'ibibanza abakinnyi bimenyerezamwo muri Cameroon bidakwije ibisabwa. Imyiteguro yo kwakira ico gikombe yacerewe yatumye umugwi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ukoresha inama yihutirwa mu kwezi guheze yiyumviye izerekeye guhagarika igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika cy'uyu mwaka. Yamara umuyobozi mukuru wa CAF Patrice Motsepe yafashe ingingo ko ico gikombe kiba nk'uko bitegekanijwe. Yizeye ko ico gikombe kizoba atabibazo bikomeye bibaye. Muri ibyo byose ikidatomoye no kumenya igihugu kizotahira intsinzi inyuma yo ku rukino rwa nyuma rw'ico gikombe rukinywe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kabiri. Ni mu gihe ibihugu bitari bike bishobora gutsindira ico gikombe. Igihugu ca Algeria nico cyatsindiye igikombe cy'ibihugu